Uwondi tumenyeranye no mikibana. No kuvuga ngo uraroje se dramati over John K. Hagiye yimvye kosha yibona. Bisigura ngo yaririmbye story yiwe. Piri muto. Kenshi umuririmbyi ntagira ubuzima buri privé. Aza kwisigura amakuru nayaronse kuva cyane. Yagushikiriye ababonye bamubonye. So umuririmbyi no kujya umutima amenyo kwera. Sindosubira. Warasohokanye na D1? Yeah, ico gena nakora bisanzwe ariko ubona sanzwe. Erega sikera ni hirya yejo. Jina nakora bisanzwe. Ariko kora bari mu rukundo na D1. Umuntu ntiyongwa mu kinoga kibona my dear. Oya. Bisigura ngo D1 yarataye mu kinogo Kayla bituma atodatinga n'abaririye. Sinzosubira wallahi. Hello friends, fans and family, ni kazi kandi kuri The Real TV show wowe wahisemwe gukurikirana ibiganiro byacu wahisemwe ko dushigikira muri binabiriya ni kazi kandi wowe udahengeshanya kubandanya ushenga kugira ngo nabandi bashikigwe wowe utarakora subscribe ndagusaba ko cuyikora ukaba maze kuyikora naho siga commentaire like ndetse ushushenga kugira ngo nabandi bashikigwe je nitwa The Real, the one and only akuzana bitandukanye ahatandukanye rero kuri kora ibona ndi kumwe na Kayla asanzwe ari umuririmbyi kazi arakora dancehall arakora midi hitandukanye ku rubuga rwa YouTube afise indirimbo zitandatu ariko kandi aheruka gusohora indirimbo ari kumwe na Olegue indirimbo bise soft and sweet. Sweet and soft. Sweet and soft. Reka guturika ibintu. Usanga nkundi biri soft ubwa mbere. Hama bikaba sweet ubwa nyuma. Kandi umeze neza ari. Umeze neza. Sawa. Kwari ki sweet and soft? Sweet and soft. Sweet and soft nta birenze ko kiretse ko ukuyumva ku bantu mutiganye sweet and soft gisiguri. Sweet and soft kuyo barayandi yose coroshe yose arasosa muri make gusosa koroha. Kale umeze neza ari. Sawa. Ni kaze kuri The Real TV show. Thank you. Abariko baradukurikirana bifuza kumenya Kayla ninde baramubona muga Kayla ntibamuzi exactement ninde. Yes, bon Kayla n'umuririmbyi kazi akaba mu Kenya marerezi. Byongeye nimvukira mu Nyakabiga. Okay. Imfura mu muryango muri famille. Ndi imfura. Yego ndibaza ko ngabikwiye. Kubera iki utashize ko mu dancer kandi je nkuzi uri mu dancer? Ko mu dancer umuririmbyi byose birajana umuririmbyi ashaka kuko umutamvyi nico watanguye kubumenga ntibesha nawe mudansa mutamvyi yego wabihevye kubera iki kuko nabyo gikora kera bamaruguru mu mamisyo yatandukanye yego mugabo ubu unye umengo uguma hano ubu ndakubona byoroshe oya nyene gutamba biragira limite biragira limite mugabo byonge kandi sinabihevye okay kuba nahisemo kubandana n'umwuga wo kuririmba seke yuko abantu bazo bambona muri anzero gutamba zo mwambona ndiko natamba tuvuge ko Kayla muri kuva smart yugaye byatumye agabanya gutamba kubera ko yabonye ati amafaranga smart yampa kweri nta muntu yo yampa kugira ngo bigende neza ubundi burya smart nayikore nayo nakore twakoranye n'ama company amahinguriro mugabo rigeze gutamba aho hariyo igihe nigera ko ucumbwira kuri ruguru kumwe na smart yari Kiretse nimba waribeshe mu majambo wambwiye uri sure ahubwo yari rihinguriro ry'umuyinga yitwa Crown Royal. Yes. Crown Royal yaje mu nyuma ubanza ubwawe wari bagiye ubundi smart nakore indi mihora n'amabanki yego byagufasha igihe kingana gute kinini kugira ngo wumve yuko ugomba kuva muri dance gatoyi hamukitwa umuririmbi oya ntagiye kinini cyane natabuye ikibazo ntagiye kinini cyamfashe kubera je kuririmba nenda bizikonzo ririmba kandi yari ndoto fise ko ntegerezwa gushikana ariko urabona yuko kenshi umudansere ntabwo agira ntabwo ashamo umutahe mu gihe ariko akora akazi kiwe muri ico gihe naravye ati none gute noja mu byo kuririmba bisaba uburyo kugira ngo akora akazi ndavuga ati no aka kazi ni koncika reka mpeze vya mbere nkore nje mu vyunguka kwanza okay hama ninabona yuko bitamwe kunyorohera hama ngaca nangura kuririmba niyo mpamvu ari indimbo za kera mwabonye ntashe kugira ama promotion
yariyo mpamvu ndi mu bindi bintu indirimbo nka je nawe muri 2020 aho sinari nkiri ku ishuri abantu benshi burya barazi yuko uvukana na B Cobra barabizi canke babona gusa muri kumwe they don't know yuko muri aba siblings benshi babizi no abantu babizi abantu babegereye begereye entertainment okay babizi nibo babizi ndashaka rero umbwire warafashe uruhara runini kugira ngo utere intambwe uje mu muziki canke urafise umuntu yagupushinze nukuri Alan na munapushinze jewe kandi ibyo urabibona yuko ari Jenny managing ku munanzi kuva nkiri mu danseuse aranzi ko ari Jenny managing ni Jenny fatiri hangira Jenny fatiri decision bisigura iki kintu cyose ndakijamo ndagishaka kandi ukona yuko ndagifise mu shaka nta muntu umwe abwira ati kora si kintu waje ngo baguhasi niwe nyene wicaye uratekereza uravuga ati ngomba gufata uyu mwanzuro nkaza muri iki kintu kubera ko ari cyo washaka ni n'umwanzuro wafashe wewe nyene ubwawe wararavye ama interviews menshi warugiye urumva ibiganiro byinshi bitandukanye ama emission hama warumvise abakobwa benshi ngene bakubwira yuko muri entertainment umukobwa bigoye kuza muri muziki ntabwo bari ufise nta mukobwa bigoye kuza muri muziki bigoreye byavuze abakobwa ntibyavuze yana bon avant nubwo jewe nta ico gihe atabi ibintu byinshi ndabiziko nari mu danseuse seke yuko nabona wari wegereye abaririmvye abarimvye nenda begereye cyane amasoko bacamwo narabona ariko nta mukobwa twakoranye oya mugaje narumva nabandi bakobwa baronka babafasha bikanga mu nyuma hari abakobwa mwe baronse amahigwe bakayafisha ubusa n'abandi byavuye mu buryo buke bagusanga bakora propose ibindi bintu peut-être navyo nabuhamya ndabifitiye kubera ko agiye mwafise uburyo buko ugasanga baramucisha muri ibi hama wakemera kuja muri ivyo bintu kugira ngo ivyo bipase mais pour le moment vraiment namwe murabibona yuko ibintu vyahindutse nabigeme murabibona yuko korakora ku nguvu nyinshi cyane mu gushiramwo uburyo bwinshi mu kazi kabo no kuvuga ngo ubukene baba bafise bwaratuma baba profita mu kubasaba igituro cy'umubiri n'uburyo nivyo uravyemeza yuko none munsi yo haje abantu badafise uburyo basabwa igituro cy'umubiri kugira ngo ivyabo bipase ivyo nibishobora kubura kuko ibintu nizo kwamaho si kuririmba gusa mu bisata byose byo kurondera ubuzima kugira nk'ico kintu gishike kw'ico kintu ivyo bintu birashika cyane si mu muziki gusa hari rero uko muri studio muri ama video mu gihe hageze media ugasanga muza ati mfasha benshi niko babivuga biramaze gushika ugasanga umuntu kugira ngo akwemere promotion akubwiye ati ebana ntibirashika bon jewe ntibirashikira uramaze kumva bimaze gushikira oya no kuri bon cyaje navyumva ku ba producer aba director peut-être ariko nta ba journaliste nigeze numva ngo cyane kalite wabonye ku ba journaliste ba entertainment abandi bantu nka producers directors badafise ni ya kalite bon umujournaliste arashobora kwakira igikorwa muzaniye akacakira ko abona yuko atari ibintu bisaba birebire umuproducer nawe arashobora kuri abona yuko ari ikintu cyatari agira gufashe gikomeye cyo kizo gufasha imbere peut-être cyangwa abona yuko agira kugira uhatari kandi abavuga ati ayo wumva ngaha vraiment ntiyo canga iki kintu kuko ari ikintu usaba wenyine kuvuga ati uyu muntu ninagisha uzorabe ugiye no gusoma kavuga ati iki kintu umuntu aragishaka cyane none kivuga Emilio ndabizo kiri arayazana ko aragishaka cyane mugo mu journalist urumva wewe abavuga kenshi abari mu kazi k'umu journalist ivyo bintu byo kwimva ibindi pembeni nizere yuko atabaje kumwe na producer mugana buhamya ndabifitiye ibyo bintu navyumva uko twumva aba journalist mu baza baririmbye ati ibi bintu ko tumva bishika we ntabirakubako umuntu aca yibaza wavuze ngo niwe managing akurabye imfura mu muryango peut-être urafise responsabilité nyinshi uburyo bupfaye urabona kenshi ikintu cyose ni nguvu ubiha urabona ko nashoboye gusoma ndi kuva nk'i ku ntebe y'ishuri byose nubwo ntabige promotion ncapfuye ubusa kiye gikorwa ubwo umurongo abantu bavuga ati no Kaira bandanye uko nyene rero sukuvuga ngo byose ndavyishoboza narumwe ashaka kuvuga ati genda zana tepie undi avuga ati genda zana kamera undi kandi ntajya gufasha umunsi n'amafaranga gusa yonyene je rero mbayeho muri ubwo buryo
ko gufashanya yewe bakamfasha abantu mufashanya mwahuye gute kubera iki bimera kugufasha badafasha abandi bimwe ndakubwira ati gukora igikorwa ukacerekana ku ma social media kuri YouTube je vraiment mu birya byose nubwo indimbo zitumvikana jewe ku bwanje zaranyugukiye abantu ego iyo ndazura sohora uburyo naho uvuga ati si bwinshi hacabamwe gufashanya burya buryo usohora bugaruka mu yihe nzira oya jewe gufata risk jewe vraiment mu ubuzima bwose kuva nabayemo ko nakuze je naremera gufata risk saha mu muziki gusa ubuzi bwose ugiye gutinya ati ikintu ndagikoze nta mukiriya nzoronka nzofukoze nta nubwo uzobaho ariko je nanje ndavuga ati muziki nawugimo kuva kera sinawukora ariko narawubayemo nako n'abaririmbyi benshi cyane ibibazo bahuye navyo nabibonye sivyo ndakije nkavuga ati sije nzoba ndo wa mbere mpomba simpombe sije ndo wa mbere cyangwa sije ndo wa kabiri bisigura iki jewe ntabwo abintera banzi yuko ejo na ejo mbundi bizogenda neza nibyo ntutinya gufata risk iyo uvuze gufata risk abandi bumvike utinya ukumviki gutinya gukora ikintu ubona ko gishoboye ugatinya yuko ataje kizogufasha cyangwa ataje kizokwinjiriza eske naje ndakwibarira ico kintu nawe ukeneye gukora ucubona inyungu yacu ubwo nyene nishi nkiba wowe kubwa urakorera kuri bamwe gusa w'ikirundi ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingoma yego nuko nyene Kayla umuziki niki kuri wewe umuziki nakazi akazi nk'akandi nk'ubundi buzi nokoze okay akazi menya yuko ikintu gishamo umutahe kugira ngo kiminyungu rero uko bwanje umuziki nakazi kuva kera no gutamba jiwanje byarakazi yego bihora bishika Kayla bakipfuza kumushira muri video nk'umu vixen ego bisabike cyane mu gwa pour le moment mara ndabibona rimwe na rimwe ariko nibaza yuko peut-être uri nkawa undi yavuga ngo nabikoreye mugenzi sindabikora ku bw'amahera ku buryo umuririmbyi wese andondera bisabiki kugira ngo nkajeyo ndasohoye indirimbo ndondere Kayla aze kuryosha video yanje ubu gato narahagaritse gato nta byo ndimwe kuko naje ndiko ndakora akazi kiwanje ndi busy n'akazi kiwanje sishobora kuca ngenda mu kazi kundi mu nanje kiwanje kangoye rero sikuvuga ngo bisaba iki kiraco ngeneye ushobora kunyegera peut-être byose bica mu mwumvikana birabishika ukaja muri video y'umuntu wamufashije utamucharginza amahera nta narimwe kuva asante sana hari rero ino ndirimbo wakoranye na Olegue ije inyuma yuko hari hamaze igihe bariko baravugwa amajambo yuko woba uri mu rukundo na D1 Kayla ari mu rukundo na D1 uradi nuje inkunda ni atari je sinzosura gusohokana n'umuririmbyi kabisa warigeze gusohokana n'umuririmbyi yarinde nimba atari baga shaka kubivuga ko byinshi cyane ni passe byarahetse ababimenye barabimenye rero banangi jewe gusubira in love n'umumizisya cyane umuntu ari muri entertainment ndabihagaritse ubihagaritse ubunyene canke warabifatiye decision nabifatiye decision wallahi byavuye kuki bon abaririmbyi n'abantu bashaka kugira ko bari busy bari busy cyane kurusha n'umukuru w'igihugu wewe akubwiye ngo ari busy ugasanga umwanya yahaye wundi atabivuza ndabibwirwa n'abandi atabivuza ndabibwirwa n'abandi yagaruka urumva sorry I was busy nari busy kwa ibiki rero kenshi umuririmbyi ntagira ubuzima buri privé aza kwisigura amakuru nayaronse kuva kera yagushikiriye ababonye bamubonye so umuririmbyi nuko ujya umutima amenyo kweri sindosubira warasohokanye na D1 umva navuze tuvuge ko mu ex y'umuririmbyi ari D1 jera navuze gusa abamuzi baramuzi yego abamuzi baramuzi kabisa Kayla kuri stage warasomanye na D1 gushika ku matitwa batangura kwita Chérie wa D1 hari ikiganiro nabonye bakasaka ex aravuga ati D1 kumukunda nibisanzwe
ya ico gena ko bisanzwe ariko ubona Erega si kera ni hirya yejo. Je nabona ko ari bisanzwe. Ariko kora bari mu rukundo na D1. Umuntu ntiyongwa mu kinogo akibona my dear. Oya. Bisigura ngo D1 yarataye mu kinogo Kayla bituma atodatinga n'abaririmba. Sinzosubira wallahi. Kandi ntazira ndavuga. Nuguma umuzanamo. Gusa arizi. Urizi. Ndashaka kutubwira ubucuti bwawe na D1 aho buri. Gushika musomana kuri stage central. Bo. Sinashaka kumuvuga cyane ariko ngoma ndabivuga kugira ngo nabarya babonye bijya vyawe mu kinama bamenye ukuri. Okay. D1 je nituzinanye kubera ari umuririmbyi canke ari bon je D1 ndamunzi kuva ataraja muri Iteka Music. Okay. Ataraja muri Iteka Music yari umuririmbyi mugabo yari producer cyane. Ntabwo aje muri Iteka abantu tumuzi muri Iteka. Twara abagenzi bamwe barabizi. Wamuzi ari kwa Clovis. Okay. Bamwe barabizi nibo bantu batanga kubi nuze radio namaze kuja muri Iteka batanga mbere yuko haje byo mu kinama abantu batanga kubivuga cyane ko mwamusohokana D1. Rero birya rero byagiye kunyuka neza muri gasho ya kinama uvuga ati ubu rero bya bintu nivyo twibwira. Siko ariko shatse kuvuga yuko by'ubucuti dufitane na D1 ntabwo ari bwo kubera ari mu muririmbyi ari muririmbyi twarabacuti kuva kera. Ubucuti bwo kugira ngo abantu basomane kuri stage nk'umuntu mwa muri kumwe umva byo mworohera nko mu gihe uri yankupe dufata urasohokana na cameraman mbasha hano twibagire kari manager ni cameraman dufate ko musohokana arabonye nk'ijya foto canke video murasomanye centrale paf kuri stage kubwa wishize mu kibanza ciwe ngo bumerewe gute. Iyo kasi shaka ko tuyisubiramwe cyane kuko nakibera ata mpamvu sibyo dufate ko ari warishwe menshi iyo mpamvu nimuyimbanze dushaka kuja kuri sweet and soft nikaze cyane twiyagire ko rega hari wari sweet and soft saba exegus mwahuye gute na Olegue mwiyumvire gute gukorana. Okay bon Olegue twariye ntantu twahuye rero Olegue nawe nyine bujyana mu danseur kera nawe tukaba tuzinanye muri bijya bihe nyene turaba danseur twese we amaze kuba umuririmbyi arava muri urwo rwego rw'abadanseur aja kuba umuririmbyi hama catuba turatandukanye igihe kinini atamuntu ashobora kubona uwundi turahura duhuye acambwira ati Kai nuko Imana ngo felicitation kwijya ndimba farawe ndamubwira ati none ingo twicarane tuvugane uburyo twokora igikorwa yarambangukiye ntiyangoye. Okay. Asha twavuganye nk'uno munsi nkahijya ejo twari dutanguye akazi mwari mugiye muri studio wamwiyumviriye ko gute mu gihe bamwe bavuga yuko Olegue atakiri Olegue yatanguye akanga abantu comeback nani coming soon y'umengo abantu bayumvise barakanguka bavuga ko yazimye n'iryo terme bakoresha kubera iki Olegue waruse target yawe. Iyo message nayironse cyane gashoboka ko iki wakoreye n'ujya kwa kuri jewe navuga ati none je nzwa mpomvye iki n'ubundi muba aranduta izina yego sino burakano nunguka je nakubwiye ati je sininya gufata risk nzi yuko aho hantu sho kunguka meme different ji wanje nakazi. Okay. Olegue rero batanga kumizo message ariko Olegue navuze ati uyu wonye kwa je ndimba dancehall mugo biravye neza na Olegue hajye midiho yiwiravye biramashinga na dancehall nka dancehall cyambwa ati rero wewe ndabona yuko twicaranye iminota 2 tuba duheje akazi. Okay. Turagenda muri studio tuyumva dukore dancehall ndamubwira ati mbwa wowe Olegue madukora dancehall nyinshi cyane ba wa wundi nyene Olegue reka tugira amapiano nyene dunyanyura akantu gatoya ataravyemera. Okay. Twakoze ujo nk'uno munsi après 2 semaines cyadukora video. Ico cyumviro caje ryari indirimbo uyimaranye umwanya ungana gute utarayisohora? Icyumviro je cyaje nkimubona duhuye uravye kuri image ni Olegue mushasha so wakera dufate yuko atakwezi byabatwaye kugira ngo mutunganye audio na video. Nukuri nta kwezi byaranyarutse sana kuko numva umengo
ndashaka kubona akazi nkora kubera navuga ati uyu kuri jewe aranduta kwizina ifo ko nkora ibintu biri ampe professionnel sindabitevye kuko na jewe narabura ati faraway imaze arace 2 mois harageze yuko nkora akazi n'ingoga byihuse kandi kize kiruta mu bundi buzi bwose nakoze ya nabishyize mu ingufu nyinshi kandi Imana ishimwe byaranyoroheye mu mwanya muto ndaronka uburyo ugerageje kuraba target wari ufise ni yarabaye canke haracariho urugendo uracafise ibyo usaba abafana b'umuziki wawe je ndacafise ibintu usaba abafana of course ariko byongeye target nafise target nafise yari yo kuba irenze aho nyumvira ariko ndashima sinkiri hahandi nyene ndabibona ko ndiko ndava aho ndi nja handi hantu ico gusa kirakwiye abantu barenga ibihumbi 200 bamaze kuyiraba barenga bamaze kuyiraba ukabona yuko na commentaire ziri positive nyinshi uvyakira gute nigikusaba umufana w'umuziki w'u Burundi ataramenya umuziki wa Kayla ariko araraba The Root TV show abafana kinda basaba abafana bashikire abantu umuntu wese abona yuko ari umurundi ashoboye abakoze akazi keza mukobona yuko ari akazi nyene keza gakwiye gupresenta imbere y'abantu bamushikire bataravye izina ry'umuntu ya bamushikire urabona yuko nanjeke naho bariko ramuvuga Olegue nabi jewe ijana kwijana ndemeza yuko hari abana bakora nkurikirana kubera Olegue kubera Olegue so kenshi ugakora akazi ntihabura abantu bavuga bari muri kote negative kugira banci intege banci intege kuva indimi itarasohoka bagihibona amafoto mugurabona yuko Imana iguma yikorera ibyayo uripfuza umuntu yoza gushigikira mu yihe nzira nibiki ibintu bikugora wipfuza yuko nka hamwe byoshika abantu bagushigikira muri iyi nzira bon jewe wifuza yuko ndifuza bonshigikira nuwoza ni vyiza yuko nyene yondonda tukicarana kuko byose bica mu kiyago ukamuha ivyiyumviro byaho ushaka gushika nawe akakubwira ingene ashaka gufasha yego aho vraiment ndibaza ko ari nzira nyene nziza ishika kugira ngo twinjire mu kiganiro gisozera arico worifu bagukurehe imboga zawe izahe wowe ushaka gushigikira yo kurondera gute jewe hose ndahari Instagram nitwa Kayla Burundi na page Facebook ni Kayla Keza kuri YouTube ni Kayla ya aho bondonka kabisa asante sana Kayla twagiye rero what if ni turaja muri imagination gatoyi nka hamwe yabukunda abakobwa hagati ya Shani Queen na Mokens wo datinze nani kudating yabukunda abakobwa Shani Queen ko iri Shani Queen ni gikafise Mokens adafise radi ukunda umuntu uzi d'abord abe mubi abe mwiza umuzi babihagije ubona umukunda hakuba mu rukundo na Double J woba mu rukundo nani hakuba mu rukundo na Double J woba mu rukundo nani wowe murutisha bon nakubwiye turi muri Worif ni imagination mugabo je nta numwe kwera nta muririmbyi nta muririmbyi ukeneye turafise John K muri filme ariko kandi turafise Dramati Worif bose bafise amafaranga bafise ishugwe urabizi ko gift izokwama ari gift ariko bose bashaka urukundo wategeswe gukunda mwumva wakundana wonzi John K jewe wonzi tumenyeranye no mikibana no kuvuga ngo uraroje se Dramati over John K ubwo siko yari mu diaspora yo afise ivyo Dramati adafise utwengejwe niki kumbwiye diaspora oya sinzi kuvuga iki jewe sinzoreka
Jean sinzoja je ndakunda no mu buzima busanzwe uzobirabe uzo ku bintu vyose mbu muririmbyi peut-être akomere ariko jirigaraganje bari ryarinde bisigura iki je nkenda mood sigwana mu diaspora aya sishobora kuri ku muntu twarakoranye ngo dufate nk'akazi no kuvuga ngo wotinya kudatinga na dramatic wowe utamutse peut-être ashobora kukwereka image runaka hamejo muri kumwe agahindura hajya yimvye kosha yibona bisigura ngo yaririmbye story yiwe piri muto asante sana Kayla ni giki kintu wasanze muziki kigoye utifuza ko cyoshikira undi muntu azoza canke iyindi generation izoza inyuma yawe je vraiment nta kintu novuga ngo kiragoye mu buzima bwose kuko ingo wowe ugirageze amashansi yawe because amashansi yiwanje sayi wawe kandi wowe sayi wanje je canke nimba no musi narongo mugisha uzoza je sishobora kubwira ati no urumva ino ngo ntukore birya ngo kubera ngo je nabigize no taking a risk nkuko nabikubwiye okay ntutinye naka yagikoze ngushyira munanira gute twaravukanye ntitwavukanye so nimba afise abagabo babiri no kigira abagabo babiri mwose n'ubuzima bwiwe okay nuko ko kanyuma niko kabi oya mwese n'ubuzima ako kantu kanyuma niko kabi mfise babiri ucugira babiri no je ndakubwira ati iki kintu ugijemo kwera ikibazo ni iki gusa no guhanura ukijemo wombaza ikibazo sindakubwira ati ntukikora ko kifise ikibazo tibigoye nibihe ati ubona ari kintu ukora muri ibintu bibiri mugabo ukaba muri yo nzira yakati aho sawa noza nkagufasha mahita ariko sho kubwira ati cyana ngo ntukijemo oya ndagushimire cyane Kai kwatwoyaga bwo havabwira ubona ko n'imvura mwino minsi irikiragorana mugabo Imana ishimwe twaronse ikirere gigisa neza ni giki kintu wifuza kubwira abantu bariko raba The Real TV show bataraza kuri channel yawe ya Kayla murindire ikibasha nimuze mushigikire nanje nifuza gutera imbere ndifuza kugira akazo abo ndagasangiza sintambe nirorera munkurikirane nababwiye YouTube ko ari Kayla Instagram ni Kayla Burundi mga Burundi uyabrevie aho chondong ama murakoze reka ndagushimire rero wewe friends and family wahisemwo gukurikirana kino kiyago gushika hano ku musozo wacu ngo wanyuma ntiyagarutse ariko kandi ngo bagiye ntibagarutse sindababwire yuko ngireka nikebanure ariko kandi ibindi biganiro byinshi kandi byiza birabandanya kuri The Real TV show dushikane ku ntego gutyo nawe udutera iteka ube mu bantu bameye kudutera iteka kuko je nitwa The Real the one and only akuzana ibitandukanye abatandukanye ahatandukanye mbasha bari gabo canke wiyemeye kwita imbwa ni wari behind the camera tuma amasanamu bisa kuno reka ndakubwire nti ciao ciao